Africans ikubise bombe y'akasamutwe turabaza kuba tugaruka turagaruka nacyo ikubise bombe y'akasamutwe babwira umugabo w'umunyana Namibia yitwa Peter Sharure yari yambaye umwambaro wa equipe yitwa Mamelodi Sundowns baramubwira ati tekera ibikapu byawe byose tugukeneye Dar es Salaam. Peter Sharure umusatirizi macacari nibaza ko ari umwe mu bakinnyi bamaze gutsinda Burundi ibitsindo byinshi muri mu nkino nyafrika ntako atagize nta gihe kimwe turahorana na Namibia nta na rimwe turahorana na Namibia ngo tumure bafere barakinagiye byarakomeye arabakimbiza Sharurire ubundi bayiriya yiwe Chelsea kuruka ari 2-2 dead ni dead kabisa hari ubwo rero Peter Sharurire amaze kubagera i Dar es Salaam muri equipe ya Young Africans imyaka yiwe n'ubushobozi bwiwe araje muri profile yihe. Peter Sharurire nabonye abakunzi ba Young Africans muri rusange bamwe bagize amakenga ukuntu equipe yabiri kiragura uzanye Peter Sharurire navuga ko nivyo yarigeze kuba agira ibihe byiza ari kumwe n'umugwa wa Mamelodi Sundowns nyuma yo kumara igihe kinini mu migwi yahari wao muri Namibia akaza kuba avayo yerekeza mu gihugu ca South Africa ari naho navuga ngo izina ryiwe ryagiye kuba riduga cyane myaka 32 yaramaze igihe ari uriya nibaza ko ari muri generation imwe n'uriya muhongo wo muri Angola yitwa Mabururu nawe yagaragariye muri CAN ni generation ubona ko haba muri Mamelodi Sundowns kuva 2020 yabafashije gutwara ibikombe bigiye bitandukanye muri Betway Premiership hariya mu gihugu ca South Africa yafashije Mamelodi Sundowns gutahukana ivyo bikombe vya CAF Champions League ko nibo bayitahukanye mu mwaka uheze batsinze equipe ya CFR Alaba. Sharuriye n'ubundi muri iyo squad yatwaye ico gikombe ca CAF Champions League nivyo n'umukinyi mwiza muri equipe nationale twamonye muri Namibia abafasha mu nkino za CAN abarafasha kurondera inkino muri izi nkino zo kurondera igikombe cy'isi MMC igihugu ca Namibia naco kibari nka twege mu bijanye no kuja mu gikombe cy'isi. Peter Sharurire yagiye agaragara kenshi mu magra rendezvous umwe mu bakinyi novuga ko buriya biragoye ko umukinyi yakuriye canke yabaye muri Namibia za South Africa biriya bihugu twokwita ko ari iby'abakinyi babirabure mugabe ibihugu bisa nkaho bikomakomeye biragoye na captain wayo biragoye ko bava muri biriya bihugu ngo baje gukina muri Tanzania nivyo Tanzania ihigano ryamaze kuba riduza niveau kuko risigari mu bihugu 12 byaha uburenganzira bwo gusohora amakipe abiri muri Champions League no muri Confederation Cup yandi makipe abiri bivuze ngo avuye mu higanwa ryiza nivyo gigiye muri South Africa aje mu higanwa ryiza mugabo urwego rw'iyo nta uruduta ko yarabakiniye sezo zigera kuri 5 zose muri muri Mamelodi Sundowns yabaye yatakanye Golden Boot inshuro zigera kuri 3 ariko kandi mu myaka 5 yatakanye Golden Boot inshuro 3 yabaye umukinyi yaranze sezo inshuro zigera kuri 2 bivuze ko yarafise uruhara muri equipe ya Mamelodi Sundowns yarafise go ruhara mu byo batwara mu bikombe batwara by'ihiganwa cyane ko umugwa wa Kaizer Chiefs bisa nkaho wasubiye inyuma za Orlando Pirates zasubiye inyuma haje ama equipe nka za Amazuru ni ubona ko azaga challenging izo equipe twita ko zikomakomeye canke zageze kuba zikomakomeye kuko bwa mbere wasanga Mamelodi huye na Kaizer Chiefs ari derby yari komeye cyane mugabo ntako ariko bimeze rero bisa nkaho Joe Peter Sharurire abatanzania nabonye babigaruka ko baravuga ati inyamara nivyo n'umukinyi mwiza yigeze kuba ari mwiza n'umukinyi ubona ko yigeze kuba afashe mu Mamelodi Sundowns n'umukinyi afashije Namibia mugabo ku myaka afise style n'ubundi mengana umukinyi atacaje gufasha Yanga nayo iri gushaka kuraba ko yosubira kwigarukana rya zina ryayo 2023 aho bageze bariko bararaba ko bosubira bakaroransa mugabo n'ubundi uravye recruitment bakoze style je mamona kuca ugenda ugiye kuzana Peter Sharurire Atlanteza nivyo ba profise kuko ntana yari free agent mugabo namubonye bamutanze ko ibihumbi bigera ku majana 7 by'amadolari ya Amerika nabakinyi bari free mugabo avec novuga ngo palmarès afise aho yaciye ivyo yafashije amakipe yagiye aracamo na equipe nationale n'umukinyi atafa gutoga uko nyene ni nkuko kwa Bafisto Karama yera bari free agent muri Pyramids yatandukanye na Pyramids avuga muri Saudi Arabia mugabo stili no monde equipe mugomba ku mugani wa Afrika ikamuha amafaranga agera ku miliyoni zigera kuri 4 n'urusu z'amadolari ya Amerika nabakinyi rero buga ko muri iyi myaka
igera kuri 5 canke 6 yari inyuma twavuga ngo Peter Sharurire meilleur buteur w'igihugu ca Namibia, top scorer n'ubundi yafashije igihugu yafashije Mamelodi Sundowns. Jewe nibaza ko urwego rwe nta woro dutako, ahubwo ico dutako ni imyaka afise ari navyo n'abatanzania bagarutse ko kuko bamuhaye amasezerano y'imyaka 2, ahubwo ati none imyaka 2 Sharurire atranikatra araza kuba dufasha gute? Asanzeho abandi bakuze, asanzeho bakomeza uzuwa nawe ariko aratamba aterana ubwo ari nk'igerera igenda. Noneho nabonye hari links zigomba kugarura wa mugabo yaramaze iminsi mu Baravu. Nese Kratos nari kwa Yanga mbega. Nabonye hari links zishobora kuzomugarura nubwo umuntu atarabona. Mboyamba equipe yitwa Young Africans kuri plan bafise zo gukorera ko muri uyu mwaka barashaka n'imiburi vyanse gose ko muri CAF Champions League baragarukira muri quart de finale. Uravye umwaka wese uko bitwaye mbere muri championnat no mu mahiganwa nyafrika na recruitment bariko barakora uyu munsi ni ibintu bishoboka ku rugero rungana gute canke niki kiza kubafasha gushika kuri rihangiro ryabo nk'abanyatanzania? Ni first of all nje mbona ari championnat yasubiye inyuma ukuntu yarasubiye inyuma kuko paraporo yaho bahora bagera mu mwaka weze twabonye umupira wabo warasubiye inyuma. Kuzanamo Peter burya rimwe na rimwe hari igihe uvuga ati reka nzana umukinyi ataza ntaharura mu bintu byinshi ariko aza impact yiwe yihuta, igomba kuba yihuta. Peter Sharo rero byanse bikunze hacafisemo sezo nka 2 nziza. Kuzamwo atari bugendera ko 100% iyo experience avanye muri Mamelodi hanyuma ukabumurose kwa gusa. Rege impamvu ari kwa gusa yaba bamuguze ntibari kumugura yo gusa. Hajya Mboyamba ndakubari naguciriyemo. Haji amarushanwa yo muri South Africa muri Africa za kumanyakanga. Ari kure ntarenga mu ya gatatu. Muri South Africa. South Africa irakomeye. South Africa ahubwo muri zitatu. Muri Africa havuyemo zijya za Maroc na zijya zo muri Egypt, Nigeria uravye gatoyi. South Africa iraho hafi cyane. Iraho hafi muri zitanu muri Africa. Ubu n'umukinyi. None se ubuguze ntuze ko batatu mwamuvuze ko Fisto. Uyu na Fisto wotorana. Fisto Kararamayire. Ni wotora? Imyaka nibaye Fisto igituma utomudutako. Fisto buriya bikoze mu makipe 3 yikurikiranye. Yavuye muri AS Vita ameze kujya nyene, yinjira muri Young Africans aba top scorer muri Tanzania inshuro zose yahamaze, yinjiye noneho muri Pyramids equipe byasa nkaho yarizanye hangana na Al Ahly muri Egypt, bakora iyo rivalite ariko kana nababera top scorer agegwa yaho batangura kumushira kuri podium ya Ballon d'Or yo ku mugabane wa Afrika kubera ko yakoze izo sezo zose mwiyo migwi yagiye racamwe 3 twita ko wanashaki bayabaye ko Yanga yageze muri finale ya Confederation Cup 2023 yari kumwe n'ubundi na Fisto Kararamayire muri Tanzania yarasigaye aririmbwa ahavuye niwo mukinyi wenyine nasohotse muri imyaka baranayinganya niwo mukinyi wenyine nasohotse muri Tanzania agiye muri Pyramids akaguma ari wa wundi nyene yashusho twabonye ko Stefan Aziz yarasohotse asohotse akagenda muri Wydad Violence ntabwo yabandanya proving nkuko twabibonye akiri muri Yanga. Rero kuri impamvu wanashaka wo prefera Fisto Kararamayire buriya nimburi yari wahamagagwa muri equipe nationale ya Congo akina ku mugani wa Afrika wenyine. Kiraco nyine kiragukonfirma karumwe mu bakinyi muri Congo bafatwa nk'umukinya komakomeye. Ya n'umukinya bakomakomeye ariko je nari mpagaze ku myaka barayinganya. Bose bafite imyaka 32 hanyuma sinico cyonyene jewe Peter Sharo rero kuri profile yiyo ku myaka paraporo yaguzwe paraporo nayo na Fisto yaguzwe. Twava tuvuga ngo iriya equipe nayo yobihubutse kuko yaguzwe amafaranga menshi n'imyaka afise. Ariko na Peter Sharurire tubonye impact yiwe muri equipe nationale tukabona na equipe bro umuntu akina kuri iriya niveau. Erigiriya equipe muri ligue 3 kuba top scorer. Iriya top scorer he kwande 3 kwa Mamelodi yabaye top scorer mu myaka 3 ni abo mukinyi yaranze saison inshuro 2 muri imyaka 3 heze mu myaka 5 imyaka 3 heze nitwaye igikombe cha CAF Champions League nabo bagitwaye mu mwaka wese bari kumwe ari titre jembo nabaguze umukinyi mwiza baguze umukinyi mwiza ariko amakenga ntiyobora
kuko uravye Peter Sharire wo muri saison ya 2021-2023 atandukanye n'uwo 2025 ni Sharire wabona ko mu match atakunda no gutangura harizo bona nka match zibiri wasanga ari kuri bench niyo mpamvu bona abatanzania amajambo yabaye menshi ariko hari ikintu bagarutseko ujya mu kocha wa Simba nawe ava hariya kwa bantu ava muri South Africa ni yaramumenyereje muri Mamelodi umva ni umukinyi azanye uko ni cyumviro novuga ngo cyubusazi kuzana umukinyi avuye muri South Africa havuye bajya umve kino kintu havuye bajya bakinyi ba umve kino kintu Richard adufasha arabe kuri page ya Facebook ya equipe ya Young Africans naho twari twazindutse turaba ibijanye na press conference yagomba gukorwa uyu munsi umuvugizi avuze ngo ibijanye n'abakinyi Young Africans iri kirashitsenyesha president n'umufatanya bikogwa GMC baricaye GMC barayibona hariya muri poitrine hariya kwa Young barabaza ngo mushaka kugura abakinyi bameze gute uno mwaka baramubwira ngo ntuzorondera amafaranga handi yose nzoyaguhereza yose azova mu mufatanya bikogwa abakinyi bose bazokwinjiza hariya umva ico kintu none hari ikintu mbonye ibijanye no kwerekana bano bakinyi bariko barinjiza muri equipe ya Yanga bamaze gutegura amatike muri Pro zo baramashiringa 200,000 Yanga yakoreye pre-season 2023 muri bakinyana Leverkusen bari mu Budage bakinyana Leverkusen pre-season sivyo noneho uve kuri ivyo nabonye kandabe neza ni mashiringi 200,000 muri Porto katurabe neza Alikamwe yariho goje abantu bavuze bati karaba tike VIP amashiringi 100,000 noneho heza tike zitwa ko ziri Royal amashiringi 100,000 bamaja 3 sivyo arabwira ko ibijanye na n'umunsi wa Yanga Day umwe wita wananchi biri imbere kugira ngo bategure ko barategura ngo equipe ikomeye cyane hako bamana umunwa buri gihe equipe ikomeye cyane iyi equipe iri professional byo ntawo bideha ni equipe iri professional wanashaka peut-être tuca tunadugira kuko arababwiye ngo msimu huyo kuna mechi itafika tutaweka Mzize Sharurire Ture Okelo Arane Okelo nje ataweka nje hari match abakinyi tuzobihorera atari match abakinyi tuzobihorera ariko turarabugera andi ma equipe ari karagura ko n'abakinyi tuko turagura tukasanga ntibivuye erega habaye nakara ati twebwe nituje kurondera igikombe cy'uyu mwaka tuje kurondera n'imiburi buri vyanse kwafana basi robo final ya bariko bari CAF Champions nabo bari bamushaka Sharure bari bamukeneye na Simba baramushaka ariko banye bidongo baragambaniwe ngo bagiye umukinyi ngo nabo baramushaka bamushaka mu majambo batagiye mu bikorwa bamubatwara ariko kimwe ca kane gishiri ca nyuma ca CAF Champions League meme ni ca Confederation Cup buri yakiragoye nivyo Yanga babigiye ari yindi report aduhaye Alikamwe atubwiye ko ibijanye na Mzize na Job bamaze igihe bagwaye ntibategekanya gutandukana nabo atabwo bararinde bakire neza nubwo vyari bitekanijwe ko bashobora kugaruka mu 12 umumenyereza ngo umumenyereza yabasavye ko n'imiburi kuva mu 10 botangura kubagerageza bakaraba Komeza Zouzoua niyo mukinyi wenyine akina muri Tanzania yakinye kane atumwe ko n'umwe gusero hagiye guhanze hari mu mwaka uheze yatumwe ko n'igihugu ca Cote d'Ivoire igihugu citwa ko gikomeye muri mu mupira w'amaguru mugari wa Afrika Young Africans yatweretse izina n'ibyishoboye muri 2023 nubwo vyanse mu nyuma muri final
pemporte nuvuga ngo effort bari bagize ko ariko kandi ni equipe ishigikiwe n'umukuru w'igihugu kuko twabonye ko kenshi iyo basohotse canke iyo bageze kuri mu nkino nyafrika agenda baterera nivyo yarafasha na Simba mugabo yegere cyane equipe ya Young Africans nibaza ko abantu babonye agafoto kacicikanye yagiye kuraba Pacome Zouzoua mu bitaro ubwo aheruka kugira imvune muri match ya nyuma ni Young Africans je ndavye uko recruitment ariko barakora nyiranizo sinovuga ngo nizakimwe cyaka kuko nk'ubu bariko barabapropose abakunzi benshi biriya equipe n'ibinyamakuru byahariye bivuga ngo gute wananiwe kugura Jean Claude Girumugisha abaye mwiza muri equipe ya Al Hilal hanyuma ugaca noneho Yanga irikira duha makuru nabi irikira duha kanu kamwe Al Kamwe avuze ngo kubufatanya na Said Mohamed twategekanije billion 14 za recruitment mbere yuko turaba ko twoshika kwihangiro ryacu ryo gushika kure muri CAF Champions League z'amashiringi ya Tanzania ziriya zirakomeye nigaze kubona umufatanya bikorwa wa equipe ya Simba abaha $1 milliard $1 milliard apana ngo $1 million $1 milliard kandi akamenyekana kandi uwo mufatanya bikorwa mpamvu dokina nazika dutikura 10 nibijemwo birumvikana mbabaje ariko umufatanya bikorwa hano zamuye Tanzania muri press conference uyu muntu yitwa na Sakuru avuze ngo nta Yanga yoba hejuru ya Simba imaze imyaka inga yitiko ahubwo nyene Simba Yanga ngo yoba hejuru ya Simba imaze imyaka inga yitiko Simba rukigomba je nkunda Simba ahubwo Simba mwari mubizi Simba ariko nze ko turushwa ahubwo Simba yarasubiye inyuma raba nk'ubu dufate nk'akarorero Yanga Africans yatumye wanashaka nivyo Yanga yarasubiye ni abantu bemeza kwiganwa risa nkaho ryasubiye inyuma ihiganwa ryarasubiye inyuma ugwego gwariko rikirimwo bafiso Karara Mayere rikirimwo kiriya gihe cyacemwo baziski rikirimwo basaido ntibazonkiza hari kuntu champion na Tanzania nayo yagabanije izo nguvu biza gufasha ya makipe ya ZIF ariyo za Singida haza kubahinjamo azamu yosha kisezimeze nka Atletico Madrid yo mu gihugu ca Spain iri azamu nta season imwe itayifise squad nziza mugabo azamu nta gihe na kimwe uzoyibona ngo iri serie mu byo gutahukana ibikombe iyi equipe ya Yanga bahindiye umumenyereza equipe indi umumenyereza bari kumwe mwaka weze abafashe gutahukana igikombe ca champion baramubwira ngo ibintu wakoze nta nuko bikorwa kuko ibintu kina twebwe ntabwo binezereza abanyinshi dutwara ibikombe n'abafana baryohewe mu kibuga tubwiriza gutwara igwego rwa mayo ya Yanga urazi yuko mayo yambara muri champion atariwe yambara muri Champions League iriya y'umwaka weze uragibuka muri champion hariyo yambara na pase yirabura jero na nifisi ya jaune yayo 40 nibi y'amashiringi niyo mayo inazimvye Tanzania oya izirazimbye ariko kandi umutipe ari hanze y'amanzintuma musi umwe yigeze kuntuma zibiri zitandukanye harimo ya vert ni ya noir ko igira zitatu ni vert noir na jaune na 30 yari 130 fuade desa swasani mayo zibiri oya ni yare zikgravity mu 40 oya oya Yanga nibaza ko urangura umva badandaza ico bace baraba gusa no kudandaza oya Yanga dusozere kuri Yanga Africa reka wana sadushe tunasozera ariko ndavuga kuri recruitment bakoze bahinduye umumenyereza birumvikana umumenyereza yahari bamukuye kubera ko ibintu akina bidashimisha abakunzi ba Yanga Africans ariko kandi bazanye umumenyereza yigeze kuba amenyereza Mamelodi Sundowns ubona ko ari byo byanafasiriza ibintu ya recruitment ya Peter Sharurire barabanye muri equipe ya Mamelodi yarayifashije abayo equipe menshi yakomakomeye bamwitwa Mankoba irindi zina giyo yagoye gusoma uko ni MNGK urumva n'indome zine ariko gender match imwe muri izi